Bon, muri iki gihe habandanya hibonekeza ikena ry'igitoro muri iki gihugu. Parseme yagira isubire itera kamo cane cane Reta yibutsa yuko ingaruka z'irikena ry'igitoro rya buri kanya ni nyinshi cyane. Uravye ingaruka ziko ziragira ku biciro muri iki gihugu, abantu bariko baratumutwe. Uravye ingaruka ziko ziragira ku biciro vy'ibidandazwa vy'ibiribwa, uravye ingaruka biriko biragira ku kwiyunguruza kw'abantu n'ibidandazwa, uravye ingaruka biriko biragira ku bijanye n'ico tukwita investissement. Abantu bariko barakora imigambi ari nko kubaka n'iki, ukaraba ibiciro vy'ivyankenerwa vyo kubaka aho bigeze, iyo misenyi bikamawe canke n'ibindi. Nuvuga ko abantu bariko baragira affaire canke ko bariyumvira gutunga utugambi bariko baratangirwa cane n'irikena rya misi yose y'ibitoro. Aho uciye hose urabona ko abantu bariko barabura, haba mashira hamwe mu bitara, ahantu hose usanga izigaruka ziriko ziratuma ibirusa n'ibihagara. Umwanya abantu batakaza hakuja ku minoja gutondera igitoro, batonda stress bizana, guhangayika biriko biratuma amagara y'abantu rimwe rimwe ariko arasinzikara. Ivyo biriko biratuma ubutunzi bw'igico bita ralentissement économique. Uyo investissement igabanutse, abantu batariko barahingura mu mashira hamwe ahingura mu buzi butandukanye, nukuvuga ko na ya matax Leta igomba gutoza ntabagitojwe neza. N'ivyo uvuga ngo amafaranga Leta izotoza biragira ingaruka, ubukene bugaca bwiyongera mu gihugu, hanyuma ugasanga ibintu byose bisa n'ibiriko birayangara buhoro buhoro. Nico gituma iyi ngaruka z'igitoro zitofatwa minenengwe. Uravye honyene niyo kije rimwe rimwe ukaraba ku masitasiyo runaka, usanga nta wanse ko abantu bajwijwe umutekano canke mu modoka baza kuraba nyene ibintu vyifashe. Mugabo usanga bamwe baca bata umurongo bakaza gutera akajagari, aribo bahamagara abantu ngo bashaka guha igitoro bacishije mu mbavu, baza gutegeka ngo haba ngo ntuhaba ngo ntusubire, ugasaba ko bizana induru, ibintu bitumvikana. N'uwo mwene sitasiyo ico cubaro cyo barakigubana, kuko sitasiyo aba yaragize investissement ikomeye kugira yishireho, kandi ibi kirafasha muri uwo mwanya. Ni nico gituma rero akajagari kugabanuka, abo bajejwe umutekano ntibaze kwigira abashaka gufata ingingo muri ivyo gutanga igitoro, kandi kumbure ari ariko baratuma n'amategeko atubahirizwa. Uravye rero Leta nyene tubwira ngo inyishu y'igitoro igiye kuboneka meza gahera yandi agahera, gushiramwe igirizora ivy'igitoro supeburi gashingwa, mugabo ntubone akarusho gaca kaza. Inyishu nta yindi mu gihe twari dutanguye n'integura amafaranga Leta izokoresha. Leta yabwirizwa kurondera amafaranga yihuta, yabidene gihuta, yabavuga na partenaire arizo za banki mondiale canke banki y'isi yose canke izo banki za Afrika canke n'ibindi bigega, ku buryo ironkwa amahera kwiye yihuta yo gusubiramo ubushobozi bwo kubika ibitoro, capacité de conservation de stockage y'igitoro. Noneho Leta igasigarana n'uburyo bwo guca irangura igitoro gishobora kumara nk'amezi 6 canke 8 canke 9. Ikitwa ko ari projet yihuta n'uburyo buboneka. Hanyuma uko rero bagiye bararonka amafaranga buhoro buhoro mu kumobiriza amahera, amafinansema yinjira, ibishorerwa hanze n'ibiki, amahera kazogenda arasubizwa buhoro buhoro. Nayo makredi bayita credit concessionnaire, ushobora gusanga ari deni waka ugacubanza ukamara nk'imyaka 2-3 utararisubiza, kandi ku nyungu cyitwa don igihe bishobotse. Igice ugasanga kibaye don, ikindi ukagenda uragisubiza bukebuke. N'amafaranga menshi yo gutangwa muri ubwo buryo, ushobora kumara imyaka 5 cyangwa 3 ita délai de grâce. Kubona rero Leta abashikiranganje badashobora kugira ubushobozi n'ubumenyi bwo kugira bagire nk'ibintu nk'ivyo, ni ibintu bibabaje. Nta gihe ushobora kugira ingorane nk'iki kikaca kibura amafaranga frais kizana kugira kive mu ngorane. Nukuri kuko ibintu bibandanije gutyo ngo tuko turayimenyera gutyo atagikogwa. Kandi undi gituma bibabaje nuko uravye mu mafaranga ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu n'ubutare buzokoresha, ugasoma neza ijambo kurinda, ukarama projet arimwo,
haguma ngo jiji murembe haguma ngo kabuseze. Ivyo niyo maproje gumubona waraba no muri rusanga amaproje ariyo nta ni miliyoni 100 z'amadolari zirimwo, amafaranga ni make cyane. Uriko uravuga ngo Laurence ni imbono yategeza kuba ifite ico bita inventaire ama infrastructure Uburundi bukeneye kugira ngo bushikire iyo mbono. Mugabo uravye amafaranga tuzokoreshwa araba amaproje ari mu ni yayandi umenga sanga kubona byashobora kuvuga tuti uravye ibihe birimwo mu ntegura amafaranga leta izokoresha tubone proje nshasha ivuga ati ni proje yo gusubira mu gubika ibitoro kwagura, ni proje yihuta ituma leta irangura igitoro ikagira stock y'amezi 6 8 9 10. Iyo proje rero irihuta kugira ibindi biyogereko. Nani ma proje ayogereko twa turiko turava hehe tugumye uku Ikena ry'igitoro ryogenda rirahera gute? None igihugu kizomuguma gutya gigume gutya abantu bamare imyaka n'imyaka mu Burundi bitoruza gutonda ugira gutuhangaye kuja mu rubanza ugiye kwivuza ushaka kuduga ruguru ukora imigambi ushaka kugira gute igitura duga ruguru kamara y'imisi uri ruguru nta hamwe ushobora kuronka utonda kw'igitoro ugasanga ni bibazo. None tugira tubigumemo inyishu yobura gute? Nibaza yuko hofatwa ingingo zigaragara zituma ibintu bihinduka. Kuguma tuvuga ngo imbono mugabage nukaraba ntubone neza amafaranga ari karakwa canke arondegwa kugira kuri Uburundi mu bibazo naho turiko turashika. Turateye akamu leta ikibazo kishigwa imbere, uburyo burondegwe bushigwe mu maproje yihuta urgence kugira tuve muri ibi bintu. Nico gitoro kije rero gitangwe atawuza kwigira urenga amategeko. Abajeje umutekano canke abadokimana niba bahari fashe kubahiza amategeko bigena neza, mugabo ntibaze kwisi usiti wabagira gute ugasanga aho guzana umutekano ahubwo nibo bitumye haza akajagara. Habo n'abavuga yuko hamwe abapolisi bagira mu giturire bagahabwa amahera n'abantu ngo bace babazana babanyweshereza. Ibyo ni ibintu byabaje cyane. Ugasanga umuntu avuga ngo ngira nce kuri naka. Ibyo ni ibintu byabaje cyane. Iyo stress rero abantu bogumamwo mu buzi bwa misi yose, bagira imanza bagira iki ibintu byose ugasanga no guhangayika nibi biciro niki ni ibintu biruhanije cyane. Niyo ntego ntaho twatuko turaja. Leta rero nikora ibishoboka byose ifashe igihugu.